turabaramukije tunabanikaze mwebwe mwese mukunda ibiganiro by'abagorozi bica ku mbuga zacu zitandukanye haba muri Facebook umuntu muzima ubwo tubararikira mwese kugira like share cyangwa follow cyangwa gukurikirana mukaza muronka ibyigisho bitandukanye buri munsi bica kuri izo mbuga hamwe na YouTube ikanguro n'ubugorozi hamwe na TikTok imburi ya nyuma hose musanga ibiganiro byacu by'abagorozi. Rero tunejejwe cyane kubona muri menshi musanzwe mukurikirana mupartaja musangiza n'abandi. Imana ibaha umugisha. Uno munsi dusanzwe dufite icyigisho dukurikirane ubwo twari dufite icyigisho gikomeye cy'ubuhanuzi muri cya kiganiro cyitwa ubuhanuzi bwa kino gihe, ubwo twabonye icyigisho cy'ubuhanuzi kitwerekeza cyane ku byahishuriwe 13 kitubwira kiti ababa mu isi bose bazogisenga. Usabwa kuba maso ntusange nawe uriko urasenga ibyo utazi cyangwa nawe usanga uriko uragisenga aho kubona ijuru ukazobona umuriro kandi atari Imana yashatse kugenera abantu bagerewe satani n'abadayimoni. Dufite abatumire ni babandi nyine, ariko birashoboka kuri mushasha utari bwabone kino kiganiro, reka basubire babibwire babidondore muri rusange. Reka duhere uburyo bwacu mwene data tubahaye ikaze. Nitwa Timote ndabaramukije. Murakoze cyane. Reka imoso cyangwa ibubamfu nanje ndabaramukije nitwa Nduwayo. Murakoze cyane. Ni babandi nyene ndazi ko bamenyereye basanze batwigisha ubuhanuzi. Ubwo ikiganiro giheze baratubwiye ubuhanuzi ubu nyine turiko turigana, ubwo baduhaye twahire mu byashuri 13 tuza kuzana no mu Daniel igice cy'indwi kuko bifitanye isano riri hafi cyane, ariko turibukanya kubakurikirana neza yuko twarize byinshi tubona ibikoko bine byanditse muri Daniel igice cyaho cy'indwi, tubona ko ari ubwami bwabayeho, ubwami bw'abami bita amampire yabayeho ibihe bya kera, ariko tukaba tugeze mu bwami bwa kane. Ubwami bwa kane bwari bufise agahembe gatoya, ariko ni igikoko giteye ubwoba kirayobeye kuko cyaratabagura kirajanjanga bisigaye kigasiribangisha amajanja yacu. Tugasanga kandi ko gifise amahembe 10, nyuma yaho atataravaho haduka agahembe kamwe gafise akanwa kavuga ibihambaye, kakagira n'amaso nk'ay'umuntu, tubona nta matwi kagira nta n'amazuru kagira, kari gateye ubwoba kandi kayobeye. Rero mwene data yaratwemereye kwaza kutubwira ngo ako gahembe nagaki gafise umugambi wako nuwahe. Nico kiganiro c'uno muzi yasize kandi atubwiye, ndibuka ni Brest Timote turari kumwe no munsi, yaratubwiye neza yuko ngo ako gahembe gato nico gikoko nyene kiri mu byahishuriwe 13 ababa mu isi bose bazogisenga, kiri amazina y'abatanditse mu gitabo cy'ubugingo. Reka none tumusubize ijambo kuko niwe yararifise mu cyigisho giheze, atubwire neza n'ibihe sano watwemereye kuza kudusobanurira riri hagati y'ico gikoko cyo mu byahishuriwe 13 isi yose izosenga nako gahembe gatoya kanditse muri Daniel igice cyaho cy'indwi umurongo 8. Ijambo ni rwawe. Murakoze cyane. Aha hariho ibintu bibiri tuza kuvugako. Tuza kuvuga ku isano agahembe gatoya gafitaniye na kiriya gikoko cyo mu byahishuriwe 13 kizosengwa. Kandi twibutsa abantu iyo tuvuze igikoko tuba tuvuze ubwami bw'abami pire. Ariko kandi turaza kuvuga n'itandukaniro. Habaho itandukaniro ariko hakabaho n'isano, ni ibintu bibiri. Murakoze. Ubwa mbere kiriya gikoko ngo cyari gifise itandukaniro n'ibindi byacitangiye imbere. Ego biranditse ku murongo waho. Aho ntitwagaruka twabisobanuye cyane. Ego. Ariko kandi isano kariya gahembe gato ko mu byashu ko muri Daniel igice cy'indwi umurongo 8 ni na kiriya gikoko cyo mu byashu 13 ahantu bisa nahakurikira. Mu byashu 13 umurongo wa 5 kiriya gikoko ngo cahawe akanwa. Reka nsome uwo murongo. Ni Daniel igice cyaho cy'indwi. Oya, ni byashu 13. Ego sadusomere umurongo wa 5 haranditse ngo gihabwa kanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota. Kavuga ibintu bihambaye n'ibyo kurogota. Gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Giteranura kanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no kwizina ryayo, no kwihema ryayo, no kubaba mu ijuru. Gihabwa kugwanya bera no kubanesha.
kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. hari imvugo ngomba gukoresha hano yanditse mw'iyi Bibiliya mu bihuze iyo ni Bibiliya ahubwo nsomera muri iyo Bibiliya wa munsi warayisomyemo numva iyi Bibiliya si kirundi kinoze. iyi Bibiliya yitwa Bibiliya Nyeranda yitwa Bibiliya Nyeranda Yanditswe n'abandi. abayisoma nibayirabe yitwa Bibiliya Nyeranda ni igitabo cy'ijambo ry'Imana cyateguwe mu Kirundi na Eklezia Katolika y'u Burundi ndasubiramo y'u Burundi Eklezia Katolika y'u Burundi n'ishyirahamwe rya Bibiliya mu Burundi hariho na liste y'abasenyeri mbonye ego mu mwaka wa 2013 niho yasohotse banditse kuri uwo murongo aheje kuvuga wa gatanu tusome neza mu Kirundi cumvikana haranditse ngo kiraheza gihabwa umunwa uvuga ibihambaye n'ibityoza Imana gihabwa kandi ububasha bwo gukora igihe cy'amezi 42 niho cateranura umunwa wacu ngo gityoze Imana gityoze izina ryayo gityoze n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru gityoza Imana gityoza ihema n'ababa mu ijuru n'izina ryayo isanurira hari none muri Daniyeli 7 muri Daniyeli 7 hoho naho hari amajambo asa nayo arico gituma tuvuga ko agahembe gato arico kiriya gikoko nahageze muri ca gitabo nyene bandurindire ndansome hano ego kugira ngo abadafise nk'iyo bumva ingene havuga murongo 2005 hano handitse ngo nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya imbere yako hakugwa amahembe atatu mu yari asanzwe maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye nsimbire ku murongo wa 25 empere ku 24 kandi ku by'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwe abami 10 maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu ibi nibaza ko twabisobanuye mu kigo ego na abaherura abavande n'abasugote bavuyeho bakurikirana ibyigisho bihe isumba byose azoivuga ko amajambo y'agatituro kandi azocobogoza abera bisumba byose azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Murakoze cyane. Hano muri ya mvugo bavuze ngo someraho umurongo w'8 niho yahereye nkiriko ndihweza ayo mahembe mbona irindi hembe ritoyi ritutuje hagati muri yo ritutuje ego cyagomba kumera kandi amahembe atatu ya mbere acararanduka imbere yaryo ni bya bindi yavuze ko twabasiguriye kandi mbona kuri iryo hembe hari amaso ameze nk'amaso y'umuntu n'umunwa wari kuravuga ibintu bihambaye ku murongo wa 24 ayo mahembe 10 niyo bami 10 bazobaduka muri ubwo bwami mu nyuma yabo hazobaduka uwundi mwami ntazoba ameze nka bamwe ba mbere kandi acubye abami batatu umurongo w'25 haranditse ngo azovuga amajambo atyoza rudasumbwa azovuga amajambo atyoza rudasumbwa kandi acinyiza beranda ba rudasumbwa yiyumvire mbere no guhindura ibihe n'amabwirizwa subiramwo umurongo wa 25 abantu bawumve azovuga amajambo atyoza rudasumbwa azovuga amajambo atyoza rudasumbwa kandi acinyiza beranda y'amajambo y'agatitiro batubwira hari yego ba rudasumbwa yiyumvire mbere no guhindura ibihe n'amabwirizwa hano iri jambo bavuga ngo utyoza Imana mu byahishuriye wa mbere ugisiguro ya ugira dusobanurire bita gutyoza Imana kugira ngo dukurikirana abavyumve neza muri Bibiliya ni hagera ubuze ngo ni yaba katolika nibyo haranditse ngo n'abepiskopi b'i Burundi ba yego amajambo atyoza Imana nayahe tubwire amajambo atyoza Imana n'amazina atyoza Imana ni ukuvuga amazina y'abami b'abaroma biyita Imana abami b'abaroma biyita Imana ni bande ko tubona menga ntabo tubona urakoze cyane kugira ngo ariko aho tutarahagera
nari nkiriko nderekana isano hano hari ibintu byadondaguwe mu byashusho 13 biranga kiriya gikoko kizokora ari navyo naka gahembe kazokora birasa harimwo kuvuga amajambo yo gutitura Imana hari aho bavuze ngo atyoza bakoze jambo gutyoza Imana banadusobanurira ngo amajambo yo gutyoza Imana ngo ni amazina abami biroma b'abaroma biyita Imana ico ni cyambere birahuye tugende turahuza icya kabiri iki gikoko cyo mu byashusho 13 ngo kizocobogoza abera bisumba byose n'agahembe ko muri Daniel ndwi kacobogoje abera bisumba byose umva bitagenda birahura hano banditse ngo ibyo bintu byo gutoteza abera bisumba byose bizomara igihe nibihe n'igice cy'igihe ni imyaka 3 n'igice ni imyaka 3 n'igice amezi 42 hano muri byashusho 13 ho bavuze ngo gihabwa ubushobozi bwo gushishikara amezi 42 izo ni periode zisa birasa cyane urumva ko n'utundi umuntu tuza kubona imbere gato nico gituma twavuze ko agahembe gato kariya ko muri Daniel indwi nico gikoko cyo mu byashusho 13 kizose agahembe gato mu kiganiro gihize mwaratugiye yuko ari Roma reka ndavyibukanye tubisome hano mu gitabo citwa The Great Controversy kugira ngo abantu bafise kino gitabo nabo bazogisome basiguye neza ayo majambo yanditse mu byahishuro 13 baravuze ngo in chapter 13 verse 1 to 10 mu gice ca 13 uhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10 is described another beast harabadondowe ikindi gikoko like unto a leopard gisa ningwe to which the dragon gave his power cyahawe ububasha n'igisato and his seat gihabwa kandi ico gisato kigiha intebe yaco and the great authority n'ubutwari buhambaye this symbol iki kigereranyo as most Protestants have believed nkuko aba Protestant benshi babyizikiye canke babyizeye represents the papacy bigereranya ubupapa which succeeded to the power and the seat and authority once held by the ancient Roman Empire. Bigereranya ubupapa bwasubiranye ububasha n'intebe canke ubutegetsi bwahoze ubwa mbere bufiswe na Roma canke ubwami bw'abami bw'abaroma yego nivyo mwaradusiguriye kuva mu mwaka w'amajana 3 nyuma ya Yesu ingene Constantino yahaye ubutware papa nyuma gende Constantinople ububasha busigara nukuvuga ngo ububasha bw'igisato muri Daniel mu byashuri Yohana 12 batwereka ko igisato ari Satani kandi Satani ntiyigera aboneka ngo akore ngo aboneka umurongo w'icenda uhereye ku 8 ukaza ku 9 mu gice ca 12 cy'ibyahishuro Yohana tubona ko igisato ni Satani kandi Satani niwe yahoze akorera mu bami b'abaroma mu buryo butagaragara Satani aca mu baroma kugeza harondera na Yesu ngo amwice kandi ijambo ry'Imana itubwira ko Satani ngo yagombye kwica Yesu ariko Satani ntiyaje yaciye mu baroma mu nyuma nibo babikoze rero ico gisato citwa Satani mugabo kigaragarira mu ngoma cyane mu butegetsi bw'abami b'abaroma b'abakayisari harageze igihe bufata ingoma yabwo buyishikiriza umupapa nivyo bavuze ngo igisato cahaye ububasha igikoko birumvikana nukuvuga ngo Satani biciye mu baroma b'abapagani abaroma baciye baha ubupapa nukuvuga ngo kugeza no munsi ububasha bwari bufiswe uko guhana ububasha bivuye kuri abo baroma b'abakayisari abo batwara mu buryo butari bwa gikristo hanyuma bigasa na kumwe inzoka yiyubura ikabibaye insore kandi yari ishaje ibyo nivyo vyiswe ngo ico gisato giha
ububasha igikoko ngo kigiha no kuja ku ngoma yacu. Reka abavyumva bariko baradukurikirana babimenye kandi babitahure neza cyane yuko Bibiliya iratubwiye neza yuko iki gikoko cyo mu 13 ni Papa ni Vatikano niko kandi gahembe kanditse muri Daniel 7:8 ngo banditse ko kari gafise amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Iyo ni Roma ni Vatikano. Bibiliya yabisobanuye kandi birumvikana nk'uko bene data babitubwiye, ariko hari akantu basabwa kudusobanurira basigaje kuri aka kagingo. Mwatubwiye ngo amazina atyoza Imana, kakanwa kavuga ibihambaye n'amazina atyoza Imana. None kandi muri Bibiliya batubwiye ngo n'amazina y'abami b'Abaroma biyita Imana. Abo bami b'Abaroma biyita Imana ni bande? Ego nivyo twamaze kuvuga yuko aho tugeze ni ku bupapa. Ubupapa byumvikana. Aho tugeze ni ku bupapa. Ahubwo reka ndamusabe umuvandimwe mu buryo bwihuse kandi bugufi adusomere mu gitabo cyitwa Daniel the Revelation cyanditswe na William Smith yanditse yerekana uburyo rya jambo bavuze ngo azoba avuga amajambo atuka ababa mu ijuru, atuka izina ry'Imana, agatuka n'ihema ryayo, agatuka n'abamarayi n'ingabo zo mu ijuru. Abanze atwereke ingene vyagenze n'ingene babishingira intahe bubwabo. Haraho babivuga nabo bo bakavyivugira ko ayo mazina bayarogotako. Hanyuma turaza kandi kwerekana n'ibikorwa bakoze bituma tuvuga yuko akanwa kabo kavuga ibihambaye n'ivyo gutuka Imana, maze mu nyuma ngira ngo tuzoba turiko ijambo ni kwereza database tubwire haraho amazina atyoza Imana cyangwa. Murakoze cyane. Nizere ko abadukurikirana bamaze kubona isano y'agahembe gato n'igikoko cyo mu byahishuriwe Yohana 13. Uriya murongo wa 5 uvuga ibintu bibiri burya. Uvuga ngo gihabwa kanwa kavuga ibihambaye. Iryo jambo muri cyo kwa karongo nivyo kurogota ibintu bibiri. Kurogota ku izina ry'Imana no kuvuga ibihambaye. Kandi kurogota barogota ku izina ry'Imana, ku ihema ryayo no ku Mana ubwayo no ku ngabo zo mu ijuru aribo bamarayika. Birumvikana. Ubwo rero duhereye ku hari abatubwiye ngo amazina hari ikibazo waroheje kubaza mu mwanya ngo nabami b'Abaroma biyita Imana. Erega byarabayeho ubwa mbere bwo isi yose iranabizi no muri kahise birigwa ngo le pape est infaillible ngo ntiyihenda, ariko koko nibyo nisi w'abantu bose kandi ikitihenda ni Imana gusa nicyo tuzi. Kandi muri Matayo igice cya 23 iryo zina ryonyene papa Tres Saint-Père baba mtakatifu mu Giswahili. Ivyo byonyene ntumva ko rukurogota ku Mana. Ni kurogota kuko mu Giswahili numva haraho mwishure nize kwigana n'umufurero igihe haboneka uyu mupapa aheruka uyu ahari niho yavuze yandika ku rubaho aravuga ati ngo pata baba mutagatifu ngo twaronse ngo data yera narakangutse mu mutima aho hari ku ishuri ndavuga none twari ubundi mushasha budetse yinda arambwira ngo ni Roma kandi ari umuntu hanje naratangaye kumbe bihuye nayo majambo ngo nabami b'Abaroma ngo yita ngo niki ni Imana. Mu bisanzwe papa bacojeje Imana. Papa ni izina nishatse kuvuga ko ari umuvyeyi hinge ndabisomera aka gatabo kitwa wewe nkurikira nakaba katolika nako nyene ni urukurikirane rw'abapapa karimwe amashusho y'abapapa ngira kuri kamera ngira biraboneka kirazwi no mu Faransa histoire de pape bageza ku mupapa wa amajana 266 yitwa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Kandi dufise hano abageza kuri Benoit XVI. Urumva baguma bongerako uvuyeho baca bashirako uvuyeho buri mupapa nivyo yagiye akora. Hano rero sobanurire baranditse ngo hano haranditse ngo ni nyuma ku rupapuro rw'inyuma hari inyuma. Ni nyuma nagiye hatariho. Papa ni jambo rikomoka mu rurimi rw'ikigereki rikavuga umuvyeyi w'umugabo
umubyeyi w'umugabo urumva ni n'umubyeyi biremewe ukiraho ndumva wageza ngaho ntibyamaze gusobanuka ahubwo hari aho byemewe yuko hari umuntu wundi twita papa ibyo bintu Imana yarabibujije ku bantu basoma igitabo Ugwete Paulo yandikiye abaheburayo igice cya 12 ku murongo w'9 handitse ngo yuko twemerewe kwita ababyeyi b'imibiri b'amaraso tukabita ujya papa yakuvyaye n'uwamvyaye nka ndamwita papa ariko wowe wakuvyaye sinshobora kumwita papa kirazira ikaziririzwa na nukuvuga ngo abo bavyeyi batuvyaye mu buryo bw'umubiri bw'amaraso ni vyiza ko tubita ba papa kandi ni emwe tukanabuba ariko mu bijanye no kwemera kwizera nkuko byanditse mu gitabo ca Matayo igice ca 23 ku murongo w'9 handitse ngo ntihakagira umuntu numwe wo mwisi mwita data kuko so wanyu ari umwe namwe wo mwijuru ariko mwese muri murabavukanye birumvikana uyo mupasiteri akomeye uwo muntu avuga ijambo ry'Imana hambaye yashaka kure cyangwa tumwita grand frère cyangwa petit frère bivana n'imyaka afise ibintu rero byo kumwita data nta muntu aba data mu bijanye no kwemera kiretse Imana iyo abikoze aba avuze ibintu byo gutyoza Imana nukuvuga ngo abayihaye ububasha bwo kwitwa Imana kandi ari umuntu birumvikana none hari isano bifitanye na bijya bya badadi twumva mu madini ya giprotestani hari ibintu byadutse ntahora numva ngo badadi Timothée bivuga kwiki iyo ni imvugo gusa isirimutse y'igisirimu ubundi uvuze daddy mu cyongereza uvuze papa uvuze father dawe mu kirundi canke data urumva rero ko birasa mu bisanzwe mu bintu by'impemu ntawe ukwiye kwitwa data canke dawe ariko nzomera ahantu hanje nawe ukwiye kwitwa ngo papa ariko hari ahantu hanje hasome oya niho ngira some ingene bagiye konona ibintu nariko ndavuga nti rero iryo ayo mazina yonyene iryo zina papa hariho monsenyeri hariho padiri ba pere babita abapera ariko ayo mazina yose ayo ari n'abitwa batubwiye ngo na mazina y'abamibiroma biyita Imana mu bisanzwe ayo mazina akwiye kwitwa Imana gusa Seigneur umukiza wanje ni Yesu kandi hari Imana yavuze ngo ndirahiye cyubahiro cyane nta wundi muntu tuzogisangira nta wundi bahwanye n'Imana ni Imana yonyene ikwiye kwitwa ayo mazina kandi nayo ikwiye gupfukamirwa ni ikwiye kunamigwa ni ikwiye gusengwa rero tubwire noneho ibyo bindi bavuze bityoza Imana sivyo ngiye gusoma se hano ufise igitabo bita Daniel and the Revelation cyanditswe n'umunyamerika yitwa Uriah Smith uyu icyo gitabo yacanditse mu 1897 icyo gitabo ariko arasobanura ibi bintu yafashe ayandi majambo yanditswe n'abakatolika umupapa yitwa Symmachus ayimurira muri icyo gitabo ciwe kandi nanje narayagenzuye uko mu nyuma icyo gitabo nahavuye ndakirondera ngo mpinyuze ko byo bari byo ahubwo sinabona gusa ari muri icyo gitabo cyitwa Prompta Bibliotheca ahubwo ndayasanga no mu bindi bitabo nka Encyclopédie Catholique n'ibindi bitabo abantu bashobora kuronka mu librairie bakabisoma rero muri icyo gitabo Prompta Bibliotheca volume ya 6 urupapuro rwa 25 kugeza 29 handitse amajambo akurikira ndayasoma wewe n'abandi bantu badukurikirana muce mutubwira ati ayo koba rugutuka Imana koba rugutyoza Imana cyakirundi bakoresha n'izina ryayo canke byo batari byo ingene isomere umukuru w'ishengero ry'i Roma ni umucamanza ahagarariye Imana muri iyi si harabandanya hati papa afise icubahiro n'ubu ninahazwa bihebuje ntabwo ari umuntu gusa ni Imana ari mu gishingo c'Imana papa yitwa nyene ubutungane bwose kuko ari koko nuko rero ni umwami akomeye yera ni umwami w'abami nico gituma yambara ibitsibo bitatu bigerekeranye
bigaragaza ko ari umwami wo mu ijuru uwo mu isi n'uw'ibiri munsi y'isi byumvikane kuzimu naho nyene aratwara ubutware bwa papa si ubwo gutwara ibyo mu ijuru no mu isi n'ibyo munsi y'isi gusa ahubwo atwara n'abamarayika zangabo zo kwijuru zavuzwe hariya mu byasho 13 nazo barazivuze nibo bamarayika afise ububasha bwo kubacira imanza ahebuje bose iyaba byoshoboka ko biyumvira ibiciye kubiri canke bagacumura bocigwa urubanza na papa bagacibwa na papa papa afise icubahiro n'ubushobozi birengeje nico gituma afatanya na Kristo guca imanza nuko rero ico papa akora cyose bisa naho kiva mu kanwa k'Imana papa abasha guhindura amategeko y'Imana akayihindura ho gatoya kubw'ububasha bwiwe butari ubw'umuntu ahubwo ari ubw'Imana niwe ari mu gishingo c'Imana muri iyi si afise ububasha bwose bwo kuboha no kubohora intama zayo ni si ico gitabo cyonyene hariho n'abandi banditse nk'uwitwa Papa Leo wa 13 nawe yaranditse ati mu gihumbi kimwe amajana 894 nyuma ya Kristo kiriya nababwiye ico canditswe mu gihumbi amajana 746 nyuma ya Kristo uwo nawe yaranditse ati ndi muri iyi si yivuga wenyene ndi muri iyi si mu gishingo c'Imana nye n'ubushobozi bwose kandi turetse n'ibisomye hariho nibindi nabo nyene bivugiye ngo papa yambara igitsibo ibitsibo bitatu bigerekeranye kuri ivyo bitsibo niho hari amajambo asomwa mu Kilatini ngo Vicarius Filii Dei bisobanuye ngo le vicaire du fils de Dieu umusubirizi canke icyariho canke icyariho uri mu gishingo c'umwana w'Imana ku isi ariko mu by'ukuri papa ni wari mu gishingo ca Yesu ku isi Yesu ko igihe yagenda yasezeranye ko azorungika mpemu ku isi ko atasezeranye ko azorungika papa kandi koko niyo mpamvu murakoze cyane abari baradukurikirana kandi aya majambo ya Vicarius Filii Dei burya hari ibintu abantu bahora bazimiriramwo tuzobishika ko ngira mu kindi kiganiro aya majambo ni yavamwo kijya gitigira 666 murakoze cyane cyo muzogisobanurira kugira abantu bacumbe niyo cambuye niyo caturutse n'impamvu ari gitigiri gikomeye cibanga niba carafunwa ariko kiragaragara ariko agisoma kuko nawe turamuha ijambo ibi bintu aje gusoma mwene data birateye ubwoba ariko baradukurikirana ntibabifate nk'akantu koroshe umuntu avuze yuko afise ububasha bwo kubabarira abamarayika afise ububasha bwo kubacira urubanza kandi nawe afise ibyaha by'umurengero muri encyclopedia gatoya muri encyclopedia hari hahandi hantu nasomye ndaronka ikintu cy'igitangaza hari ahantu nasomye handitse ngo uhuye ngo na papa ngo ari kumwe ngo n'abamarayika bo mu ijuru ngo wotangura kuramutsa nde inyishu hepfo bacandika ngo wotangura kuramutsa papa ngo kuko afise ngo n'ububasha bwo gucira urubanza abamarayika urumva birateye ubwoba biteye n'ubwoba n'agahinda kandi uyu yitwa ngo ntacumura aheruka gusaba imbabazi batubwiye imyaka bayasabye imbabazi ngo mu mwaka w'2000 yasabye imbabazi ari muri Egiputa asubira gusaba imbabazi ibyo byo narabiboneye ariko mbonesha kure yari Benoiseze ubwo yaragiye mu Bufaransa bakoze massacre bw'icanye bwabereye Barthélemy iyo bita mu massacre de Saint Barthélemy cyari mu kinyejana ca 16 ubwo bisha abantu benshi cyane ngo munsi ngo mu ndizibiri hafi y'abantu 70,000 yaravuze ngo twakoze ibizira twarisha abantu benshi ngo Abafaransa mwe mutubabarire abo bantu kandi babahora ukwemera abo bantu bishe
abo bantu bakoze ibintu nk'ibyo nibo bafite ububasha bwo kubabarira abamarayika no kwita imana. Tubwire mwene data metode kandi tubwire dusobanure, hari amajambo nasomye no murongo muraza kudusobanura gume nambari mu bindi byigisho nambari kera ubwo bavuze ngo mu Batesalonike ngo hazoza umuntu wumugararije azokwicara mu rusengero ngo yite ngo ni Imana. Mbe n'uyu papa yicara mu rusengero akita ngo ni Imana? niwe neza bidusobanurire, kuko by'ukuri nimba ari we kandi byanditse bikaba bivyemeje ubugarariji buba bumaze igihe kirekire abantu none bagamuka. Murakoze bwana metode, mutubwire. Ndaje ndabikwereke ingene yicaye no mu rusengero akiyita Imana, akiyita Imana, ariko mbanze nibutsa abantu kibabaje, kintu kibabaje gusumba ibindi nuko n'abatari abakatolika nabo nyene bamurabirako bakemera ivyiwe nubwo atari abakatolika. Twatanguye kubona ngo ba dadi, ego ngo ba reverend, ego reka nkwereke nguhe naho vyanditse. Iki gitabo hano mvise cyitwa ndemeye gira turabe, ndemeye Yezu Kristo. Ndemeye Yezu Kristo ko ari Imana yigize umuntu n'umukiza w'abantu kuki. Ndemeye Eklezia Katolika kuki. Aka gatabo abantu barakaze. Muri kano gatabo ngoma nkwereke yuko umwera wiwe wakwiriye hose. Sinzi ko ari umwera nuko ari umwera bukuru nyene, sinzi ko ari umwiza nuko ari iki. Handitse ngo umupapa ni umwepiskopi wa diocese y'i Roma. Ni naco gituma Eklezia Katolika bayita kandi Eklezia y'i Roma canke Eklezia Romana. None ko tubona abantu benshi cyane n'abatari abakatolika nyene bo mu bihugu byose byo kwisi barabira kuri Eklezia Katolika n'umupapa w'i Roma n'abatari abakatolika nyene. Genda buhoro nsubiremwo ko abantu batari bake n'abakatolika nyene bo mu bihugu byose byo kwisi barabira kuri Eklezia Katolika n'umupapa w'i Roma. N'abatari abakatolika yego niko bavuze. Bayibonamwe umuco n'inyigisho nyayo y'ukuri y'ubutungane y'amahoro y'ubumwe y'ubweranda y'ubumenyi bw'ukuri n'ubwitonzi izimiriza akanyota k'ubuzima nyabwo yamara n'umuntu wese atanumwe asobanuwe bakabona muri yo ubukuru buvuye ku mutima kandi n'ubw'imitima. Abo ni babandi batari abakatolika, abo n'abatari abakatolika bayibonamwo kwibazimiriza akanyota, bayibonamwo kwibazimiriza akanyota. Ico nico kintu cyambere babivugiye, cyo babivugiye nico ngira ndakubwira. Muri Bibiliya iriya mirongo twasomye mu gitabo citwa ica Daniel gice cindwi ku murongo wa 25 banditse yuko azovuga amajambo atuka atyoza rudasumbwa. Twayasobanuye bahejeje kuyasobanura, ateye ubwoba mugabo sesambura kuko ari ibintu byinshi. Ego ariko bahejeje ntibagarukiye ngaho, baciye bavuga ngo azoca yiyumvira guhindura ibihe n'amabwirizwa. Icyo ni kindi kintu cyitwa bita kurogota gutyoza Imana. Imana niba yarasizeho amabwirizwa n'ibihe nkuko byanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yuko Imana iyo ishiraho ibihe ikabihinduranya. Wowe ukaca haza uwundi muntu akabihindura, yabihinduye gute rero? Cyane yahinduye amabwirizwa gute? Ibihe ndaza kubivuga nyuma mpejije amabwirizwa kuko nico gikomeye cyane. Tubwire yabigize gute yakuyeho amabwirizwa. Hano mfise igitabo citwa ubwuzure bwa kera. Umuntu wo muri Katolika, jewe ndakunda abantu bo muri Katolika n'abarongozi babo. N'abarongozi bakora ikibi bakacemera. Iyo bakoze ikibi babanza kucandika bagaca bavuga ati rero mwe muzodukurikire ariko muzomenye yuko ibi ari byo twifondafondeye tukanavyandika mwe mushaka muradukurikira turavyemanga. Iki gitabo citwa ubwuzure bwa kera bagende bakirondereye ngaha canditswe n'umupatiri yitwa Patiri Petero Lanero oya yitwa Musenyeri Hari Garbiati. Niwe mu ntango yacanditse mu rurimi rw'Igitaliyano ariko kubera uburyohe n'akamaro k'ico gitabo gihindurwa mu ndimi nyinshi. Mu rurimi rw'iwacu cahinduwe na Musenyeri nyakubahwa
Gervaze banshimiye ubusa ico gihe yari cegera c'umwungere wa diocese ya Muyinga Imana imuhezagire kuba yarabisize mu Kirundi nanje nkaba nshobora kubisoma iyo kibi kiratini sinari gusoma bino bintu yaragize neza yagize neza Imana imuhezagire kandi ubuntu bw'Imana bumubeko handitse ngo amabwirizwa 10 ngoma ndakubwire urupapuro abadukurikirana ni 134 ni 135 yego musomeye munyarutsa kuko amabwirizwa 10 ku musozi Sinayi Imana yabariye Musa aya majambiti nije umukama Imana yawe nagukuye mu ntara ya Misiri ndagukuvana mu buja warimo nta zindi Imana uzosenga atari jewe mu biremwa byo mu kirere byo kuyisi nivyo mu mazi ntihakagire na kimwe utora ko ikigereranyo bisubiye ntuzusenga ibishusho ntusenga ibishusho ngo niko Imana yavuze ku musozi Sinayi ibwira Musa ayo n'amategeko y'Imana cyangwa amabwirizwa 10 y'Imana Imana yatanze ku musozi baratanguye bariko barayavuga iryo bwirizwa rivuga ngo nta zindi Imana uzosenga atari jewe ni rya kabiri baraheza bakavuga ngo mu biremwa byose byo mu kirere byo kwisi n'ivyo mu mazi ntakagire na kimwe utora ko ikigeranyo bisubiye ntuzusenge ibishusho ntuzubipfukamire kandi ntuzubikorere n'ibindi babandanije baciye abakatolika nabo bati buno nyene eklezia yaciye ishinga intahe yuko birekuriwe gucura amasanamu y'umukama Yezu barahinduye Imana ivuze ati ntuzugeze kubisenga mugabe ikibazo cyo kubisenga ahubwo bwa mbere nukubikora no itegeko cyangwa ibwirizwa yavuga ati ntukibazire wewe ushobora kubisenga ariko utabibaje ariko ikibazo cya mbere nico kubishushanya wabishushanyije bwa mbere ubwo yakoze icyaha niwe yakoze icyaha bwa mbere mugabo hano Imana iravyanza hano naho abace bavuga bati buno nyene eklezia yashinze nta yuko birarekuriwe gucura ayo masanamu y'umukama Yezu ariyo gashusho k'Imana itaboneka no kuyasonera mu masengero yacu n'aberanda ari shusho rya Kristo turemerewe gukora amasanamu yabo no kuyubaha aba bavuguruje Imana mu itegeko rya kabiri ryanditse mu gitabo c'ihunga cyangwa igitabo ca Exode mu zindi bibiri yavuga ngo kuvayo ni gice ca 200 ku murongo uhereye ku murongo wa 4 niho hari ibwirizwa ibuza abantu gusenga ibishusho no kubibaza no kubipfukamira no kuvyunamira iryo bararikuyeho turi kuri ya mirongo ivuga ati y'amajambo yo gutyoza Imana kakana bakavuga ibihamba azoca yiyumvira imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe cyagezwe cya mbere kiravuyeho icyagezwe gikurikira baragikuyeho icyagezwe gikurikira eklezia irazigama amabwirizwa 10 kayaraba nk'inzira ntangere twogenderako ahantu ni heza ni byiza ko tuyagendera ku mabwirizwa 10 yego yarahinduye gusa umunsi w'isabato ikitora ukurikira ngo umunsi w'Imana irakoze yandi makosa ikoze irindi kosa ibwirizwa rya 4 ku mpamvu nyabaki ryanditse mu gitabo cyo kuvayo nyene igice cha 20 ku murongo w'8 reka ndababwire impamvu babihinduye ni ca gitabo nyene citwa ndemeye eklezia katolika ku urupapuro hano somo rupapuro kwa 1995 naco ni c'abakatolika ni c'abakatolika nari nakiberetse yego komeza haranditse ngo ubwirizwa ryo guhimbaza ku munsi wa Dominika ari wo munsi wa mbere w'imisi indwi haranditse ngo page 105 Abisirayeli babwirizwa guhimbaza umunsi w'Imana ku munsi w'isabato ushika ni kuvuga kuwa gatandatu ubu oya kuwa gatandatu ati ni kuvuga kuwa gatandatu kuri eklezia katolika turahimbaza umunsi twita Dominika ni kuvuga umunsi wa mbere wo mu ndwi ngomba kubwira abantu bahora bavuga ngo baruhuka ngo cyangwa baje gusenga ku munsi ugira indwi nivyo biyumvira mugabo eklezia katolika irongoye abasenga ivuga yuko duhimbaza umunsi twita Dominika no kuvuga umunsi wa mbere wo mu ndwi abazosubira kuvuga ngo wa wundi bitango wa Mungu ngo numunsi ngo windwi baba bibeshe cyane bariko baribesha ahubwo wawusizeho ariko arabasigurira neza yuko Dominika kujya musi bituwa Mungu ahubwo ari umunsi wa mbere w'imisi ndwi ariko arabasigurira ahejeje arababwira ati ibyo byavuye ku batuma bonyene bagomba kwibuka izuka ry'ubuni ntazwa rya Yesu Kristo ibyo kandi Yesu yazuse ku munsi wa mbere yego bakaca bavuga bati ariko naho bahinduye umunsi wo guhimbaza
ibwirizwa ryo guhimbaza riguma ari ryarindi ntirihinduka none uriziye gato nubwo bahinduye bagakuraho umunsi wo guhimbaza ariko ibwirizwa riguma ari ryarindi riri mu kuvayo 20 umurongo w'8 ntibihinduka baraheza bakavuga bati ijambo ry'Imana yabariye abisirayeli iti wame wibuka umunsi w'Imana uhimbaza ni ijambo ryamaho iraritubarira na twebwe ubudasiba nubwo twabihinduye irabitubwira na twebwe ubudasiba barikoze ko rumva ko bidahinduka ariko bari bashikanye bwabo hanuzi batubwira ngo azoje imiga erega ntiyo ntushobora guhindura ibihe n'ibyagize ushobora gukwepa ivy'Imana yavuze ko bizobaho hanyuma ari akantu nca ndakubwira ndangije hano baravuze ngo twokwama dutegereza neza umugisha Imana yemereye abawuhimbaza uwo munsi w'isabato n'imivumo n'amahano abavyirengagiza bazobona ko biteye ubwoba abayirengagiza kuruka umunsi w'isabato ari abakawirengagiza bakaruka ibindi atari uwo munsi ngo bazoronka ibiki dusubiremo imivumo n'amahano oya bavuze bati twokwama dutegereza neza umugisha Imana yemereye abawuhimbaza umunsi w'isabato yego tukiyumvira kandi no ku mivumo n'amahano abavyirengagiza abavyibagira bazobona rero reka rero twibukanye hikurikira uriya mu murongo wa 25 wa Daniyeli igice c'indwi uvuga yuko uyo mwami azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe canke azokuyumvira guhindura ivyagezwe n'amabwirizwa ntibari bavuze izina ko azoba ari papa oya muri Bibiliya ntibavuze izina yuko ari papa ariko nk'uno munsi bavuze ngo ahantu twicaye ngo hazoza umuntu ngo ahabomore ngo azohabomora mu gihe kizoza tukaca tubona Kante Godson kaze ariyadukije arahabomoye tuca tuvuga ati wa wundi Imana yari yaravuze ari Kante uwabikoze mbere ndamufisa hanagira ndamusoma yitwa ndinde mudusomere ni muri ka gatabo kitwa ngo wowe nkurikira uruherekane rw'abapapa liste de pape ku rupapuro rwako rwa 11 umupapa agira 33 bise ngo ni mutagatifu Silvesteri wa mbere yego uyo yavukiye Roma atorwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu majana 314 yego apfa canke atanga kuko yari umwami ku itariki ya 31 ukwezi kwa12 mu majana 335 niwe wa mbere yambaye igitsebo c'ubupapa ni nawe yakoranije konsile ya mbere y'Inise yego ya yindi yashizeho indanga kwemera ivyo twita credo indanga kwemera bakoresha mu misa kugira ngo izuka y'umukiza ribe ari ryo rihimbazwa yashizeho umunsi w'iyinga umunsi wa dimanche niwe yashizeho dimanche icumweru kuwa Mungu iryo jambo kuwa Mungu niwe yarizanye murakoze cyane yego nako rero nariko ndababwira kiraho nyene uracapise ijambo hari umurongo wa Bibiliya Yesu yoba yaravuze ngo nihaduka wemeza ngo hazozo ntabiku no vuga ati ngo hari umurongo Yesu yasize avuze ngo ni ngo tuzokora ibintu nibiye mpejeje kubabwira ni Daniyeli igice c'indwi ku murongo 25 aranditse ngo insumba byose azobivuga ko amajambo y'agatituro baheje kuyasigura azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe ivyagezwe nivyo duhejeje kubereka ingene bagenje gute ingene babihinduye nivyo bahinduye Yesu yavuze ngo ninazuka ngo kuri uwo munsi arazukiye no yigeze abivuga oya ntahariho kandi n'inyuma yuko agiye mu ijuru intumwa zakomeje kuruhuka ku isabato Yesu yarinze aja mu ijuru atazi dimanche iyo bivuga Petero na ba Paulo na ba Mariko na ba Yohana bari gusenga ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi nabo bagahimbaza izuka rya Yesu ababikoze bari bashikanye bwabo hanuzi ariko Petero nk'umukozi w'Imana ntiyigeze aruhuka cyangwa ngo ahimbaze izuka rya Yesu ngo abikore nkuko
abapapa babikoze kuko ubuhanuzi ntibwagomba gushikira kuri we nk'umuntu w'Imana abo ntibari no kubikora kuko Yesu yari yarabihanije ko no mu gihe cy'intambara usomye hariya muri Matayo 24 umurongo wa 20 ati n'igihe hazoba hariho intambara canke hari mu rushana hari imbeho nyinshi ati sabato bizoba ari ngombwa kuyubahiriza. Murakoze cyane Imana bahumugisha ndumva ko yagiye imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe ibihe n'amajambo yanditse mu byashuri Yohana 13 natubwiye ngo ngo yakoze ibintu byo kurogota ku Mana n'ibindi byinshi yagiye akuraho urumva ko ari ubupapa ni Roma ukiraho tubwire mu minota mikeya kugira ngo tushobore guheraheza ikiganiro cy'uno munsi kuko haracyari byinshi byo kuvuga kuri ubuhanuzi tubwire ku bihe nabyo ku bihe ni biroroshe ngira ngo muri ico gitabo kiriya gitabo afise cyitwa l'histoire des papes batubwira mu papa yitwa Gregoire w'umunani n'umupapa yatwaye mu kinjana ca 19 nako ca 16 ahagana mu myaka y'igihumbi 1582 na kabiri na gatanu uyo niwe yahinduye ivyitwa kalendari kirangamisi niwe yagihinduye burya uhereye kuva kugira ngo dutangure kubona ibintu vyitwa iminsi itanganya amezi nako amezi atanganya iminsi 33 na rimwe 28 29 hariho nk'umuntu ashobora kuvuka itariki 29 zo kwa kabiri nk'akarorero atazokwigira azogera imyaka runaka ntashobora navyo bindi bavuga ngo ni anniversaire ntabi none yo bikora gute ko hariho umwaka umunsi wiwe wavukiye ko atawuhari kubera ko byabaye akajagari urabyumva akajagari katewe na Roma katewe niyo mupapa yitwa Gregoire yaricaye ahantu aravuga ngo itariki ngo zine z'ukwezi ngo kwa 10 mu mwaka w'igihumbi 1582 ngo zihindutse ngo 11 ngo ziza kuba 10 itariki ngo itariki 11 ahubwo ngo ziza kuba itariki 15 ngo z'uwo mwaka nyene nuko kwezi ngo mugabo ngo baze gutangura kubiharura ngo mu muniha w'ijoro minwi uhereye icyo gihe imbere y'ikinjana ca 16 abantu baharura uhereye ku mugoroba umunsi watangura izuba rirenze uhereye mu kinjana ca 15 nkuko Imana yari yarabivuze gutangurira nuba programme cyangwa urutonde rwo gutangura guharura mu ijoro ko ariho umunsi utangura saa 6 y'ijoro ivyo nibihe byari bihindutse hanyuma hari ikindi kintu kirimo n'utuntu tumeze nk'ubugogi ubujuju twebwe twarize turagenda mugabo baradukoreye ko turemera turabibijuju nyine baraduca amazi gute wewe fata isaha yawe habaye ku telefone cyangwa urabire ngaha hari igihe umuntu handika ku telefone urafise hano jewe iwanje handitse ubu turamasaha runaka ugasanga handitse isaha handitse 20 sivyo handitse 20 handitse 20 ku isaha yawe ucuvuga ko ari kangahe ko ari sangapi ucuvuga ko ari saa 2 ariko ufise n'ubwenge uheje wamye utubwira ko wagiye no kwishure no muri kaminuza wa minuje ni kuva kwa kangahe 20 bingana kabiri oya wagutumye amabido 20 ntibozana abiri wozana abiri gute ariko barabitwijeje barabitwemeza iba ibintu udashobora gusigura aho uza gusoma ndwi ukabisoma rimwe usoma ndwi ugacuvuga ngo ni saha moya aho usoma ngo ibintu nyene badupomyemo harabamo akajagari gusa no kuvuga ngo iyi si nakarendiriye tugirako nivya katolika nivya baroma ngomba no kukwereka banayita karendiriye Gregorie ego ngomba no kukwereka ubudasa baba abasenga baba protestanti baba nivyaba nibihugu wanashima ni hashake hazi igihugu gikomeye cyitwa ngo iki kizoze kibimpore ubabaze karendiriye yo mu mwaka uza muri 2026 ntibazi uko imeze bazoyirindira isohowe n'abakatolika hanyuma bayigendereko natwe twese tuyigendereko hanyuma uzubaze umupastor wemera uzi ndiko ndabibwira abantu bariko baratwumva babaza abapastor babo titubwire pasika yo mu mwaka uza muri 2026 izoba itariki zingahe ntavyo bazi bazorindira
itariki papa w'i Roma azogena hakaca wa Pasika nivyo yababwiye ati ngo abakristo bose bo mu bindi bihugu ngo baturabira ko babonamwo babivuze hariya inzira zose ngo zigenda zigana i Roma. turihutira no guhereza ikiganiro cyacu murakoze kudusobanurira ariko murumva bino bintu birateye ubwoba abantu bagiye bagakuraho ibihe bakuraho amategeko y'Imana abakristo benshi bo mw'isi niyo mpamvu rino jambo tubwira ati ababa mw'isi bose bazogisenga basizeho n'iminsi mikuru itaboneka muri Bibiliya ya minsi mikuru narayitubwiye gukuraho amategeko benshi kw'isi baziriza umunsi wa dimanche uburyo rero bukomeye uburyo bukomeye buhambaye bw'ingene bazogisenga nubwo tumaze kubavungurira bike aho abantu baramaze kubona uburyo bagisengamo ni bukebuke ariko hari indunduro yavyo karuhariwe ngira ngo tuzoyikora mu gice gikurikira reka kurangiza ndabaza Timoteyo none Timoteyo utubwira muri make n'isuzuma umurongo wanditse muri igitabo nyene cy'Efeso 13 baratubwiye amaze kutubwira ibintu byinshi kabisa isi yose inamaze kugaragaza maze kuyoboka canke kwemera ubutware bwa Roma canke bwa Ecclesia canke bw'ubupapa nutubwire neza none kuki bavuze ngo isi yose ni ivyeshuro 13 umurongo wa 3 kuki bavuze ngo isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira batazira ico gisato bagisenga kuko caha igikoko ubasha bwacu menga ngabo bari badusobanurira ngo batazira kino gikoko bagisenga bati ndagwanye n'iki gikoko ndashobora kugigwa kuko isi itangaye vuga ati iki naco zoshobora uretse gusa ko tuzobisobanura nko mu kindi kiganiro ariko ndabivuze mu ncamake hari igitabo citwa intambara ihambaye ndagifise hano mu gifaransa ni tragédie des siècles muri chapitre yitwa les visées de la papauté harimo inyandiko imigambi y'ubupapa yego harimo inyandiko nasonye bivuga ngo inyigisho z'ubupapa inyigisho ngo zarakiriwe mu mitima y'abantu zakigwa mu mareta zakigwa mu moko zakigwa mu madini nta hantu na hamwe zitari aribyo bya bindi usoma hariya muri Daniyeli ngo cyaratabaguye isi kirajanjanga ngo ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu no kuvuga yuko aho Roma itageze en personne igaragare yubake sakrisa amaparuwase n'ibiki yahagejeje amategeko nico gituma bahagarara Roma bagashinga Noel hanyuma hajya bashinze Noel canke kuri 14 z'ukwa kabiri Saint Valentin ninde ni kihe gihugu urabona kitayoboka bose ngo n'umunsi mukuru w'abakundana ngo n'umunsi mukuru wo kuduga bayoboka atanu kubaza 8 z'uko 15 z'uko 8 ngo mare yaduze mu ijuru hari leta idatanga ikonje bose la leta ni wacu sinzi gusizo muri Middle East ziriya z'abisilamu ngira nizo zoba zidatanga iryo konje ariko henshi kwisi koko niko biri nk'ubu kuri Pasika kuri Pasika naho uzokora hari n'uburuhuko bwitirirwa bwa Pasika abanyeshuri bagahabwa ubwo buruhuko kugira bazoje muri Pasika kwisi hose kandi ibyo ni kwisi yose no mu madini baravyemera no mu madini baravyemera hose uri kuravyumva rero uko niko ndakwereka ko abantu babikurikira babijamwo nta kunigana nta kubaza mbere ugize ngo arabaza aboneka ko agumutse agumukanye isi mugabo Yesu wibuke ko mu butumwa yigisha bamubaza rero abantu barabyakiriye mu mitima buryo n'amasaha ubaza umuti reka turuze ntashobora gucegwa akakubwira n'amasaha umubwiye ngo turi kwa kangahe amareta aravyubahiriza nivyo bisobanuye umurongo ngo isi yose ikurikira umuntu rero uramubwira ati ngo turi baragitangarira bavuga ati none ninde ashobora kukinesha ariko rero ngarutse no kukandi kantu aho hariho umurongo uvuze aho mu byesho 13 nyene ku murongo wa 4 nkeka nimba nibuka neza ngo kuri ya mitwe y'ico gikoko mitwe ngo habonekamwe umutwe ukomeretse uruguma ibyo ntitwabisobanuye bibaze ko ari tuzovuga ikindi gihe ariko mu ncamake hariho igihe kigeze kubaho kingana n'imyaka 131 ubupapa budahari bwabaye hatabubasha bugira mwisi hatabubasha bufise ari nk'ikintu cy'ikirebo nyene kiraho byari byatewe nuko
hageze igihe abafaransa ububasha bwa papa barabwanga uwitwa Napoleon Bonaparte afata papa amufungira i Valence. Urumva ko ico gihe bafata papa Pius wa gatandatu Papa Pio wa gatandatu ni Pio ni Pius canke Pio bivana n'ururimi bivuzemo bakamutwara kumufungira muri gereza y'i Valence. Ni ukuvuga harageze n'igihe arapfa baramwica ariko ingoma y'ubupapa yakimara imyaka 131 idahari yari harahubwo idafise ijunja nka ryari ryambere itagira ijunja ibisa n'idahari nyene n'ubundi tugereza yuko bishoboka ko bagomba barabe wa muntu yita Imana bashaka kuraba ko yopfa ko yosoza yitwa Imana yise Imana babarira ibyaha birakunda kwapfa kuko abantu basanzwe bazi ko Imana idapfa barabizi kandi nivyo ubundi gato Napoleon Bonaparte uko haraba ibintu ibyo bisa magere de religion Napoleon Bonaparte ariko yarasanzwe afise ubuhangange abantu bose baramuzi mwisi ntiyashobora kwihanganira ukwishira hejuru kw'abapapa aravuga ati jewe rero uwo muntu yigize igihanganga kigira Imana ndamufata ndamushira mu gasho hanyuma ndabizokurikira nivyo rero yariko aravuga yuko yamupfunze akamufungira i Valence akamwicisha inzara mugabo mu nyuma za kumuhohosha n'inkota kugira ngo ivyanditswe bitahe aho bari baranditse ngo uwicisha inkota azokwicisha inkota no kuvuga ngo uruguma rero gwica rwari rumaze gufata ubupapa niko gwahavuye rukira murakoze cyane rumaze gukira rero nabandanye gwace rero rukira inyuma y'imyaka 131 no kuvuga nukongera kubaho gusubizwa ku ngoma n'ububasha byahawe upapa uwabikoze ni Mussolini umutaliyano inyuma y'amasezerano y'Iratra inyuma y'amasezerano y'Iratra ahubwo iriya mvugo ivuzwe hariya mu byaje 13 ngo ninde ashobora kukigwanya kandi ninde ashobora kukinesha ubundi byari bishatse kuvuga ko kuwarashoboye akomeye yari yashoboye ubupapa agasa n'ubukuyeho ari Napoleon Bonaparte atawundi twari bwabone none ko busubiye kubaho ninde yoshobora guhagarara imbere yabwo akabonesha birateye ubwoba birakomeye nico byari bishatse kuvuga ariko kandi kumara imyaka 131 budafise ijunja budafise ububasha budatanga amategeko ugasubira kwivyukiranya uruguma rwari rukitse murakoze cyane Imana yacu abwicubahiro murakoze bene data mushoboye gusobanura ibintu byari bisobanye ibyari bifoyetse urumva ko bisobanutse bitewe Imana yatanze ubushobozi bucisha mu bana bayo biciye mu byanditswe byera ari byo bidufasha kugira ngo ntidushobore kuzimira dushobore guhagarara mu kuri tukuzi neza niyo mpamvu namwe mwiyubare ntimuzosange mwarasezwe ubwami ntimuzosange mwarayoberejwe canke mwarazimirijwe na kino gikoko kuko amategeko cashinze anyuranye n'amategeko y'Imana ubutaha bazotubwira ngo nihe mpamvu bicaye ku ntebe y'ico gisatu dusabwa kumenya imico y'igisatu ariwe Satani yarumwicanye yarumunyabiyoma ibyo byose nivyo biranga ino ngoma bazobitusobanurira babitwagurire mu buryo bwagutse tubona ku murongo wa 11 hari ubundi buhanuzi bukomeye ubwo hadutse ikindi gikoko kivuye mu isi gifise amahembe abiri nk'ayo mwagazi w'intama ariko kikavuga nk'igisatu namwe muzobe dusobanurira babitubwire neza ivyari byo kandi ukurikiranye hari ibyo bavuze ngo ico gikoko kizogobera abana mw'isi bose aboroshe n'abahambaye gushirwa kw'ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza ibyo nabwe musabwa kubimenya mbega ni puce electronique mbega ni kakari bazomeka ni base ni igiki cyangwa bazoshira abantu ku gahanga bazoshira isi yose ku gahanga kugira ngo twiyubare ntidusange twarazimiye ahubwo duhagarare mu kuri neza cyane reka Imana idufashe nubazo dusobanura n'amajana 666 barabitubwiye basubira tugira ngo ico gitigiri ni icahe ko ari gitigiri c'umuntu reka tubashimire mwebwe mwese reka bene datamuzogaruka kandi musobanuriye mukiduhamagara ni ko kazi murakoze cyane Imana ibahugisha namwe mugumiza umurongo kuri izi mbuga zacu kugira musobanukirwe byinshi mu byerekeye ubugorozi ndetse n'ubutumwa bwa nyuma buzorangiza amateka y'isi maze Yesu akaza Imana ibahezagire kandi bahumugisha mu izina rya Yesu amen.